Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mweba nywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. No mwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa y'ibigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane cane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be nibiriko biravugwa ku mwaka uza mu 2027 cane cane ku matora y'umukuru w'igihugu. Nkuko benshi bamaze kubimenyera, iyo hagiye kuba amatora y'umukuru w'igihugu, imigambwe itandukanye iricara igahitamwo umukandida azoserukira umugambwe wabo muri ayo matora. Bamwe bati ese murabona koko CNDD-FDD yotanga undi mukandida mu mwaka w'2027? Igari nuko ari amasezerano tuzogaruka ko tubabigira vyinshi biyarimwo na amasezerano President Ndayishimiye murantungera amasezerano yoba yarasinywe ubwo CNDD-FDD yafataga ubutegetsi mu mwaka w'2005, ndetse kandi mu nyuma ayo bikaba vyaravuzwe ko Petero Nkurunziza yoba yarayarenzeko, ahubwo nawe arakora andi masezerano. Amasezerano yarajanye n'ihererekanya butegetsi hagati y'abategetsi bo muri CNDD-FDD, no kuvuga wari gutwara umugambwe, wari kurongora igihugu ndetse n'wari kumusubirira. Ivyo twatubabwiye nuko muri ayo masezerano harimwo ko Reverano Ndikuriye agomba gutwara umugambwe kuva mwaka Reverano Ndikuriye yagomba gutwara umugambwe kuva mu mwaka w'2021 gushika muri uyu mwaka w'2026, akongezwa ikindi kiringo c'imyaka 5 akazogeza mu mwaka w'2031. Gusa muri iki kiringo arimwe n'ubundi akaba yari yarahawe intumbero yo kuzotoza President Ndayishimiye ubugira kabiri kugira ngo Ndayishimiye atware ibiringo bibiri. Uko nako kandi vyari vyavuzwe yuko Arengeyome Bunyoni agomba kuba umushikiranganje, no kuvuga nawe akaba umushikiranganje mu biringo bibiri. No kuvuga ko mu mwaka uheze w'2025 Arengeyome Bunyoni yakaba yarongewe ikindi kiringo cyo kuba umushikiranganje wa mbere muri leta ya President Ndayishimiye. Gutyo nawe akazosoza imanda yo mu mwaka w'2030 agategereza umwaka agahitabwa kurongora umugambwe kugira ngo nawe azokwitoze mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'2034 asubirire President Varisito Ndayishimiye ariko ubutegetsi kuri ubu. Gusa ivyo byose ngo biri muri ayo masezerano Ndayishimiye yo baragiranye na President Nkurunziza imbere y'ivyabona by'abagenerali, imbere y'ivyabona bitandatu vy'ipete rya generali bikomenga mu gihugu c'u Burundi, aho harimwo Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, hakazamwo Etienne Ntakarutimana Batazira Steve, hakazamo General Prime Niyongabo, hakazamo Lieutenant General Gervais Nderakobuca ndetse n'abandi batandukanye bari mu nzego z'umutekano. Akaba ariyo masezerano yoba yarabayeho hagati ya President Varisito Ndayishimiye ndetse na President Nkurunziza imbere yuko amuhereza ko imbere yuko amutanga nkuzo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu mwaka w'2020 y'umukuru w'igihugu yarahanganyemwo na Honorable Agathon Rwasa. Sogokuruza yamaze ati wirukana ubusobo ukazana ubunyanga, ariko aca arakagobeka amati igiti ntikigukora mu jisho kabiri. Bamwe bati ese ng'abantu banure CNDD-FDD kugumiza Varisito Ndayishimiye mu mwaka w'2027 canke ibazanire uyundi bahunda amajwi gusa nawe avuye muri CNDD-FDD. Nibazo byinshi vyibazwa cane cane kandi abandi bakarebera kukungene Honorable Agathon Rwasa yagiye yaraburabuzwa mu bikorwa vya politike. Benshi bakabona ko rero hari umukenyero yuko Varisito Ndayishimiye yoba yipfuza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Andi makuru y'ibanga ahari nayo tuzobageza ko muri dossier y'amasezerano yoba yarabayeho ibyangange muri CNDD-FDD bikaba vyarabwiye Ndayishimiye bimuremereye cane ati utarekuye Bunyoni nawe umenye ko mu mwaka uza igiti cyangwa se ikibanza cy'umukuru w'igihugu utazona gikoza ko n'imitwe y'intoke. Bamwe bati Ndayishimiye yahaye abarundi mbona kazoza y'umwaka w'2040 igihugu cy'u Burundi giteye imbere kandi igihugu cy'u Burundi murantunge igihugu cy'u Burundi cifashe mu mwaka w'2040 igiteye imbere mu mwaka w'2060. Bamwe bati aho kuvuga ko ari karatujana mu mwaka w'2040 twoba turi gusubira mu mwaka w'2004. President Ndayishimiye ngo yashitse yemerera Burundi ko mu mwaka w'2040 buzoba ofisi isura nk'iy'igihugu cy'Ubushinwa, ariko imyaka 6 ibaye ibintu bikimeze nk'uko yabisanze, ibindi navyo byarasubiye inyuma. Aho rero niho benshi bibariza nimba koko CNDD-FDD izomutanga nk'umukandida mu matora y'umwaka uza w'2027. Ngo Ndayishimiye yashitse hari abana biga bicaye hasi, n'ubu baraciga bicaye hasi. Muti none aho so twari mu mwaka w'2004 yashitse benshi barima ubusize
bakaronka ifumbire, none uburarima ubusize ifumbire ukabura n'uduhera bikajana. Ibi ngo ntivyari bwigere bibaho. Aya ni amateka Ndayishimiye yisangije. Yashitse Braludi ihingura ibinyobwa bigakwiragizwa mu gihugu cose, ariko haciye akanya isasi ibinyobwa bicika umuzi w'ibuye. Nibi ngo ni irya mbere bibaye mu Burundi. Imbaraga zoza ya Mutama ngo isangije n'utuntu dutangaje. Ndayishimiye ngo yashitse ibitoro vyo mu bwoko bwose arinywa nawe, ngo vyamukubise ijisho bica birakamangana. Niki ngo nticari bwigere kibaho mu Burundi. Yashitse ategeka ko kizira kuragira inka mu mashamba, agira kanabomora amazu yegereye amabarabara byose kugira ngo yihutishemo n'akazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040. Umusaruro ntitwawugaye kuko ngo inyama zaciye ziduga ibiciro. Ikiro c'inyama cyahora ku mafaranga 10,000 caciye kija ku mafaranga 30,000. Inzu nayo yahora ku mafaranga 180 ija ku mafaranga 150. Ngo nukuri yashitse isukari rirya nawe. Umuryango warondotse warashobora kugura ibiro 50 vy'isukari ukabika mu nzu, yamara ngo yabaye gishika isukari ngo fye. Yashitse ngo igisirikare cy'u Burundi ciyubashe ku buryo aho gikandagije iboti ni umengo ni Nyamugigima iriko iratambuka, yamara arashitse ingabo umengo ashitsa azanduza agahweka. Ngo buzigezaho zinakinagizwa n'imishiri zigatemaguza imigazo zikageruza. Ngo boho zigeze aho zisigaye zambura umwambaro zigaterera mu mugezi zikigira gukora ikiyede muri Dubai. Ngo nukuri turavye mu rindi bintu biriko guhera mu gisata c'indero, amagara, umutekano, ubutunzi, politike, imigendanire n'andi makungu, ngo turiko turaja mu mwaka w'2004 be n'imbere yaho. Muti none dufate ko muri CNDD-FDD ico bitimo n'akazoza ari ugusubira inyuma. Bamwe bati ngo kugira ngo nukwerekeza nyene neza mu mwaka w'2040 nyene. Bamwe bati rero nimba CNDD-FDD aryo hangiro yihaye, nibarabe ko Variston Ndayishimiye yoza abahagarira mu matora y'umwaka uza canke ko hari ibindi ibizoba kugira ngo batange uyundi mukandida. Gusa nanone nkuko twabigarutse ko hakaba ari inama zigenda ziraba muri CNDD-FDD mbere ku mwaka w'2027 ari umwaka bitegure cane mu matora y'umukuru w'igihugu. Banabona ko mu matohoza bakoze batohiganwa n'umuntu bita Gatorwasa, kuko nga Gatorwasa yoca abereka uko munsi y'ikirenge hasa mu kubanikira mu majwi. Rero ngo batanguye kubona ibindi viriko biraza. Bati mu bihe vyayo vya nyuma CNDD-FDD rikatekera amazi mu rukangaga. Hari umwihwezo woroshe watanzwe no muhinga mu vya politike ku rugendo rw'akazi rwakozwe na Ministre Alain Ndikumana ndetse na Karini Mbarushimana ajejwe ivyo burimyi. Ni mugihe FOMI yasohoye itangazo ryo kubika ifumbire ikitaramenyekana ari umunsi w'amaziko. Wamushikiranganje Alain Ndikumana yasohokanye na Karini Mbarushimana giturumbuka muri FOMI ngoba. Umushikiranganje Ndikumana ntiyiriwe arakikiriza ubujambo yarashe ku ntego mu kubaza ati twasavye abenegihugu kurihira hamwe amafaranga yose y'impeshi n'agatasi, dushaka kumenya inyishu duha abenegihugu. Mu nyishu kuri iki kibazo umuyobozi wa FOMI n'icegera ciye batanze imvo zitatu zituma umwavu utaboneka. Icambere rimo ubukene bw'amafaranga mva makungu kugira barangure ivyo guhinguramwe ifumbire. Icakabiri ari icikagurika ry'umuyaga nkuba ndetse n'ubukene bw'igitoro bukaba ivya gatatu. Aha rero yaciye ababaza niba koko ihingura bafise muri Tanzania batogifashisha kugira ngo no mu gihugu cy'u Burundi baronke umwavu w'ikizungu. Kandi natwe twaraye tunezejwe bimwe vy'imva mutima n'inyishu ubuyobozi bwa FOMI bwahaye umushikiranganje Alain Ndikumana w'ikigega ca leta na Karini Mbarushimana w'uburimye mu bijanye n'iteba ry'ifumbire. Tubibutse ko ubuyobozi bwa FOMI bwireguye bavuga ko ifumbire yabuze kubera ikena ry'amadolari, umuyaga nkuba be n'ibitoro. FOMI ngo ntironka amahera y'agaciro ku rugero yakeneye ko kugira ngo irangure mu mahanga ibifasha guhingura umwavu matière première. FOMI iraburabuzwa n'icikagurika canke ubuke bw'umuyaga nkuba. FOMI kandi nk'ihinguriro ngirafise ikibazo c'ibitoro. Igituma twakiranye umutima ushima ivyireguzo vya FOMI no kubera ko vyumvikana kandi ataruhara FOMI ubwayi bifisemwo. Ikibazo c'amadolari, umuyaga nkuba n'ibitoro ngo ni ikibazo kimaze igihe kandi birazwi ko cunyutse kuva Burundi bufatiye ibihano vy'ubutunzi n'ishiramwe rya Buraya n'igihugu ca Amerika. Ikosa rimwe FOMI ifise no kumiruza udufaranga tw'abarimyi, nirabe idusubize bene two. Ikibazo c'amadolari umuyaga nkuba n'ibitoro kirarengeye abo bashikiranganje babiri. Ni ikibazo cega umukuru w'igihugu we afise ububasha bwose. Kugira gitora inyishu rero twaramaze kubabwira ko
ari igikorwa ca Ndayishimiye na Edouard Bizimana Minisitiri w'Imigenderanire. Iyo tuvuze ingaruka zo kubura amafaranga y'agaciro, umuyaga nkuba n'ibitoro, abitirira gukunda igihugu baca bagerageza kutuzivya. Hamwe batubaza ko hari isoko n'imwe ku butaka bw'u Burundi iraturihisha ico tuguze mu madolari, ahandi bakatubwira ko sogokuruza wacu yapfuye adakubise ijisho umuyaga nkuba canke ngo none kubera iki ubiregera ibitoro kandi kubera iki worogera ibitoro kandi atamodoka ufise. Ngo baje kubasegereza muri CNDD-FDD ariko kuri nuko nyende CNDD-FDD iri kwitekera amazi mu rukangaga. Benshi mu barimyi ishavu ryaraduze kubera ibi byose byagiye biraba, harimwo no kubima inkwavu bagiye barihiye mbere, ndetse kandi banatabaza leta nayo ikabigendamo gake. Mbere n'umushikiranganje yagaragaje kubivuga ko akavuga ko yari yatanguye ivyo gutegwa ubwoba. Ivyo twoba tuvuze cyane ku birabana n'ivyo President Ndayishimiye ashobora gukosora mu gihe aronkejwe ikiringo ca kabiri, canke se ivyo uzomusubirira nawe yokora mu gihe aronkejwe ico kibanza citeka. Mu yandi makuru reka tugaruke ku inyuruzwa ritangaje rya Leopold Nduwimana. Yitwa Leopold Nduwimana, bamwe bamwita Jean Paul, hariho n'abandi bamwita Prosper, asanzwe aba muri Kenya. Yanyurujwe i Bujumbura ku igenekerezo ya 27 Imyandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2025. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Leopold Nduwimana yari afise ibibazo bibiri bikomeye, ikibazo c'amatati yo mu rugo hamwe n'ikibazo ca politiki. Bino bibazo bibiri rero bishobora kuba vyaragize uruhara mu inyuruzwa ryiwe. Reka tubanze tumugaruke ko mbere yuko tuza kuri ibibazo yoba ica politiki ndetse n'ico mu muryango. Leopold Nduwimana yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986, ava muri komine Mutambu yahahora mu ntara ya Bujumbura. Amashure yiwe yahagarikiye mu mwaka w'12. Yahagaritse amashure kugira ashobore gutunga urugo rwiwe nkuko tuza kubibona. Mu kazi kiwe yari electricien. Leopold Nduwimana yarubatse urugo, akaba afise abana babiri. Yari amaze imyaka aba mu gihugu ca Kenya aho yadandaza amatelefone, yanakora urwo rudandazo rw'amatelefone kandi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leopold Nduwimana yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko yafatwa ko yegereye umugambwe CNL mu mwaka w'2015. Ari mu batemeye kandi kiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu nyuma yarigeze no gufatwa yagezwa ko ari mu mihari yari kirafata ibigwanisho, ariko harabuze ivyemezo ararekugwa. Reka noneho tuze kuri ca kibazo cyo mu muryango. Leopold Nduwimana yari yurubatse urugo akiri muto cyane. Igihe yahagarika amashure nuko hari umunyeshuri yari afise inda yiwe, baca barubakana. Muri iyi myaka ya vuba hoba harabaye kutumvikana gukomeye hagati ya Leopold n'umukenyezi wiwe, maze bamera nk'abatandukanye. Abajyango ba Leopold bakavuga ko uyo mukenyezi yigenjeje nabi cyane ageze muri Kenya, mu gihe abo ku ruhande rw'umukenyezi nabo bagiriza Leopold Nduwimana ko yababurije umwana kwiga none kamutaye mu kaga. Ku ruhande rwa sebukwe wa Leopold bamwagiriza ko yari karondera kubakana n'undi mukenyezi, ko yoba kandi yanashaka gusohora umugore we mu nzu yasigaye mu Burundi kugira ngo ayishiremwo ubundi mugore. Izi njyane zo mu muryango zatumye abo ku ruhande rwa Leopold bakeka abo ku ruhande rw'umukenyezi ko aribo bagurishije uwabo mu iperereza. Abantu bafatira ku audio yateye ubwoba sebukwe yigeze kurungikira Leopold Nduwimana. Muri ayo audio haraho yamubwiye ko ashobora kumufatisha no muri Kenya. Mu Burundi hoho ngo babishatse ivyo bavyoroshe cyane. Sebukwe kandi yoba yavuga ko muri ambassade y'u Burundi na Nairobi bafise umuntu yo mufata. Umuryango wa Leopold Nduwimana urakeka ko umukenyezi wewe hari amabanga y'umugabo yoba yaratanze mu iperereza kugira bamufate. Amakuru y'ibanga dufise aremeza ko mwifatwa rya Leopold Nduwimana hari umusirikare akora muri ambassade y'u Burundi na Nairobi abifisemwo uruhara. Reka tugaruke no kwinyuruzwa ryiwe. Ivyashikiye Leopold Nduwimana biri mu rutonde rw'abantu benshi banyurujwe mu Burundi mu mwaka w'2025 bakagerezwa n'iperereza ko bakorana n'imihari y'abagwanyi. Leopold Nduwimana yagiye mu Burundi amaja itariki ya 16 Myandagaro uyu mwaka w'2025 umwaka uheze. Ntiyamenya ko yari karakurikiranwa kuva muri Kenya. Amakuru y'ibanga dufise akavuga ko yakurikiranwa na Major Jean Baptiste akora muri ambassade y'u Burundi na Nairobi. Kwigenekerezo ya 27 Myandagaro umwaka uheze w'2025 Leopold Nduwimana yahamagaye kuri telefone n'umuntu yoba yamubwira ngo bahurire mu Kamenge. Boba bashaka kuvugana ibyo kumushorera amatelefone, ngo ari umutego abo mwiperereza bari bakeneye kubona neza ikibanza Leopold Nduwimana rimwe bafatiye ko telefone yerekana aramutse yitaba.
Amakuru dufise yibanga akavuga ko igikorwa cyo gufata Leopold Nduwimana cyari kirongwe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka yarajejwe operation mu iperereza. Kuva Leopold Nduwimana afashwe abewe ntacyo batakoze bamurondeza. Bararonse amakuru menshi yemeza ko yafashwe n'iperereza ariko mu nyuma barabuze irengero ryiwe. Harabigeze kwiyemerera ko aribo bafise Leopold Nduwimana mbere baka amafaranga umuryango abo nabo barafunzwe. Ni kenshi abakozi b'iperereza bakora ivyo bintu iyo hari unyurujwe n'iperereza. Abandi parike imaze gusambisha ni umukenyezi wa Leopold Nduwimana kubera yigeze kwemeza kazi ko aho Leopold hafungiye ko yimirije kujanwa muri parike. Bena sebuko kubera amajambo yagiye aravuga yo gutera ubwoba Leopold. Amasoko yacu yo aremeza ko Leopold Nduwimana afashwe n'iperereza rimwagiriza ko yakorana n'imigwi y'abagwanyi. Ikintu cyonyene abo mu muryango w'umukenyezi baba barakoze ko bakwabaye kumena amabanga ya Leopold Nduwimana mu kuyashira iperereza. Muri indwi rero tuzogaruka ku bandi benshi banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi mu mwaka wa 2025. Turazi ko iperereza ryihaye ibara mu mwaka uheze uwo bazi abandi banyurujwe bataramenyekana nawe yo bitumenyesha nabo tugatohoza ivyabo. Gaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyina ko kugira ngo tojocekanwa nazoshikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigendane nane makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijyanye no ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Muhuza TV rero nandi makuru menshi turiko turabatohoreza ne mu mwanya ntimuze gucikanwa. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.